Bati imbuto itewe niyo imera. Ubwicanyi n'amacakubiri bigenda bitsimbatara mu gihugu c'u Burundi. Uwokwihenda no kwibaza ko amabi ashikira abandi atamuraba. Umuhari Inamahoro urahagaritswe umutima n'ubwicanyi n'ayandi mabi akorerwa abanyagihugu ku munsi. Biragoye kumva ingene abantu babandanya bicwa hirya no hino ku mitumba no mu makartier mu gihugu kivuga ko amahoro ari yose. Nta joro ryijana ata abarundi bishwe kuva injyane za politike zo mu 2015 zatewe no kwihagira ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu kitemewe n'amategeko. Abarongozi b'igihugu bakomeje guhimiriza ubwicanyi bukorerwa abatavuga rumwe hamwe nabo bidasangiye ubwoko. Kuva ico gihe haharurwa abarundi bishwe 2245 harimwo abakenyezi 255 hamwe n'ababuzwe irengero 555 nk'uko amatohoza yavyerekanye. Haragaragara kandi ko ubwoko bw'abatutsi bwakumiwe mu nzego nka zose z'igihugu nk'uko icigwa cakozwe na Ligue Iteka cavyerekanye. Uyu munsi abenshi mu bagirizwa ubwo bwicanyi n'ikumira nibo barongoye ibi na biriya, nibo bene ijambo, nta mushinga ntahe akibarizwayo. Bati imbuto itewe niyo imera. Ivyamwa bigaragara mu Burundi ni inyigisho n'imvugo bibiba urwanko n'irementanya n'imvugo zihushanye n'ibindi bibi nk'ivyo. Umuhari Inamahoro urasubiye gutera kamo leta yiyise mvyeyi ngo ibe mvyeyi mu bikorwa. Nta muvyeyi abura ntababare, nta muvyeyi agira nkunzi. Abarundi nitwe tuzoyitira mvyeyi niyashira mu ngiro ivyo yiyemeje mu gutunganiriza bose no gusasagaza ubumwe n'amahoro muri bene Burundi. Turateye akamo kandi abakenyezi b'imboneza bose guhera ku mitumba gushika kw'isonga, na cane cane muri kuno kwezi kwa gatatu kwahariwe abakenyezi, ngo bifatanye natwe mu kumurikira no guhubura abo bose bigishijwe bakanyurwa n'ingendo y'amacakubiri n'ubukozi bw'ikibi butandukanye. Bahereye mu nzu iwabo, mu kibano n'ahandi, twame twibuka ko imbuto uteye ariyo imera.